irongowe n'umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kanyosha ajejwe ibibazo by'ubutunzi iterambere no kwegeranya ibiharuro Munezero Aime Pacifique imvukira zo ku musozi Gisovu zone Kiyenzi bakoze inama Kuruno muhingamo wuno musi wa gatandatu itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2021. Intumbero y'iyo nama kwa rukurabira hamwe ikibazo cy'umutekano ku musozi Gisovu, ikibazo cyo kubaka inyubako izokoreramwo umukuru w'umutumba na sentare yo kumugina. Barabihe hamwe kandi ikibazo cy'iterambere ku mutumba kijanye n'amazi meza ndetse n'amatara ku mutumba Gisovu. Afata ijambo ry'intangamarara umukuru w'umutumba Gisovu Filipo Ndimugwango yamenyesheje ko umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure, kukaba nkako ukwiye gucungerwa n'abavuka mutumba bose, kandi ko kugira bakomeze umutekano ku mutumba Gisovu abavuka mutumba bategerezwa gutunga bose ikaye y'urugo kugira bacungere neza ingenzi ziva handi ziza kuri uyo mutumba. Yamenyesheje ko abene gihugu bavuka kuri uyo mutumba bo kwijukira ibikorwa by'iterambere. Yanateye akamo abatitavye ivyo bikorwa kuza baravyitabira ku bwinshi. Inama yarijanye n'ingene kubaka umutumba wacu kubijanye n'umutekano ndetse n'iterambere na cyane no kurabira hamwe ingene twokwitaba akamo k'igihugu natwe twatufise kugira ngo twubake ibintu by'umutumba nk'uko mu gihugu cyose biriko bisabwa kandi niko byubaka. Twotera akamo nk'abavuka Gisovu bose ko bagerageza kuza baritaba inama nk'uko twiga ineza y'umutumba n'ineza y'ikomine yacu na cyane ku mutumba tuvuka ko kugira ngo ije ku rugero rw'abandi n'abandi bose bumve ko abari hanze n'abari mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara z'igihugu bavuka kuri umutumba ko nabo nyene bagerageza bakaza kugira ngo tuba ku mutumba wacu ije ku rugero rw'umutumba. Mwijambo giwe chef de zone wa Kiyenzi asanzwe ari imvukira y'umutumba Gisovu yamenyesheje ko atakwihanganira abasuma bahungabanya abene gihugu mwijoro babasahura ivyabo. Akaba yamenyesheje ko uzofatwa azohanwa bimwe vy'akarorero. Munezero Aime Pacifique asanzwe ari umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kanyosha ajejwe ubutunzi iterambere no kwegeranya ibiharuro. Akaba nawe nyene asanzwe ari imvukira y'umutumba Gisovu aratubwira intumbero y'iyo nama y'imvukira. Kiretse ko n'umuhanuzi wa musitanteri nkaba n'imvukira bino urongoye urunani rw'imvukira z'umutumba twihaye intumbero yo guteza imbere n'umutumba tuvuka ko Gisovu. Ico gituma ndi ngaha kugira ngo twige ibibazo bijanye n'iterambere ry'umutumba. Ibibazo twavutse no munsi ibibazo nyamukuru ni ikibazo kijanye n'iterambere ry'uno mutumba. Dusanzwe dufise ikibazo kijanye n'amazi mugabo twatangiye gukora twariko turabira hamwe aho igikorwa kigeze cyo kwegereza amazi meza bene gihugu ngaha kuri no mutumba. Ico naco twaratangiye gukora ivyigwa by'ibanze kugira ngo twagure umugende wabusanzwe gushikana amazi ngaha. Ikigira kabiri twariko turabira hamwe ikijanye no kwegereza umuyaga nkuba aho dufise icizere cyuko ishira hamwe ricidezo rishobora kuturonsa umuyaga nkuba kubera ko twamaze kuvugana n'abarirongoye kugira ngo barabe ico bofasha muri ico gikorwa. Ikindi kibazo kigira gatatu gikomeye twariko twigira hamwe ikijanye inyubako izoba ari ibiro batwara umutumba turiko turaba aho twotubaka. Rero ni inama igira kabiri yo gutegura ico gikorwa kugira ngo turabe ko twogikora n'ingoga kubera ko tuza twarasherewe. Gucerwa kwacu bikaba byavuye ko hasanzwe hari ubukene bw'amatongo muri kana karere kacu k'umutumba wa Gisovu. Mugabo turafise icizere turavye ibyo duhejeje kuyaga ko bishoboka ko kuba ico gikorwa kizoba carangutse. Akamo tubatera ni kamwe nk'uko twagiye tugaterwa n'indongozi z'igihugu nuko ahantu hose hategwa imbere n'imvukira zihavuka. Rero tubatera akamo ko bogira nk'abandi bagashika ku mutumba aho bavuka kugira ngo barabe ibibazo bene igihugu bafise bashobore no kugira ico babiterereyeko, na cyane ko nyakwigendera umukuru w'igihugu cacu kera inkuru nziza yari yavuze ko kura ya migani imwe ivuga ngo ukize akiri iwabo ahubwo ukize ategerezwa gukiza iwabo. Nico gituma rero tubatera akamo ngo bahaguruke tugere hasi rimwe tuze dufashe
abenegihugu bo kuri uno mutumba turabe ko umutumba wotera imbere nk'uko ahandi hantu hose ariko haratera imbere. Twabamenyesha ko imvukira zavuye muri iyo nama ziyemeje guterera kugira inyubako umukuru w'umutumba azokoreramwo ibeho. Twabamenyesha kandi ko muri iyo nama yari yitabwe n'intwazangabo mu gipolisi cy'u Burundi Eliezer asanzwe ari imvukira kuri uyo mutumba Gisovu. Mu ijambo ryiwe agahimiriza imvukira zo ku mutumba Gisovu guhurumbira kwinjira mu nzego z'umutekano mu bisata vyose.